Ingomag. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mbega mwatwibwira? Ego jewe nitwa Berty GATOTOZI. Mwatubwira ibijanye n'ishirahamwe ryanyu Betagazi. Betagazi ni ishirahamwe rigurisha gaz kandi rikongera rigastoka gaz tukayidistribuwa mu bene gihugu basanzwe bayikoresha n'abandi badasanzwe bayikoresha tukabigisha. Ico ciyumviro coba cabajemo gute? Niciyumviro canjemo kuva mu 2008 kubera twarabona yuko isi ndimwa iriko iratituka, urumva twashaka gukingira ibidukikije, hama tugashaka yuko abene gihugu batosubira kuza baricira ibiti bakoresha amakara, kandi hariho ubundi buryo bwa none kugira bashobore kugaburira imiryango yabo. Ko gazi nikoreshwa gusa mu guteka, irakoreshwa no mu bindi. Hama umugambi kuva mu 2008 turawunonosora, hama tuja kuwutangura mu 2021. Mwatubwira ihangiro ry'ishirahamwe ryanyu? Ihangiro ry'ishirahamwe ryacu nuko dushaka yuko abene gihugu twobahimiriza gukoresha gazi mu bwinshi, kandi turafise icizere neza yuko ico kintu bamaze kucumva, kandi turamaze kubona 85% yuko benshi bamaze kumva umuhamagaro yuko bokoresha gaz mu guteka mu ngo zabo no mu maresitora no mu mahoteli n'ahandi. Mbega ibiciro vya gaz yanyu birohereza umwene gihugu wari we wese? Yego cane gose, cane uko na leta yadufashije igakurako amataxa amwe kuri ico kidandazwa. Rero nico gutuma natwe ibiciro bitoja hejuru, kandi nibaza ko abene gihugu gushika no munsi atakibazo bafise kuri ico kibazo caho. Hariho akarusho k'ishirahamwe ryanyu ku gihugu no ku bene gihugu? Akarusho nuko twatanguye tubazaniye iryo terambere ryo gukoresha gaz, kandi twabibigisha tukabibashiramo, kandi bagasanga ni nkenerwa kuko basanze n'ivyo bahora bakoresha bizimvye gusumvya, bahora bakoresha amakara barize kwicira ibiti. Urumva nico gutuma nakubwiye ko ariko karusho uno munsi baronse yuko ishirahamwe rya Betagazi ryaje kubashwaramo kugira bashobore kuronswa ico kidandazo ca gazi. Mbega hari utunenge muhora muhura natwo mu migambi yanyu? Utunenge ntitubura, mugabo utwo tunenge nuko hariho abatari bazi gukoresha gazi, mugabo ubu unya basigaye babizi. Hama twarabandanije kampanye yo kubigisha, hanyuma twarabonye ko positivement bariko baramenya kwikoresha, tukazobandanya kuko impinga ni ndende, kandi nukuri muri Betagazi naco tutagira kugira tuborohereze muri vyose. Mbega kubahora batinya ko gaz iturika mwobahanura iki? Twobahanura ko taco botinya, kuko twebwe mu nyigisho tubaha na teknoloji y'amacupa dufise, ibikoresho dufise, turabereka neza ko ata ntambamyi n'imwe kuri ico kintu, kandi tukabereka yuko nicoba ingene bovyifatamwo, kandi ata kibazo na kimwe muri ivyo bintu bishobora kuba. Mbega hari ico mwobwira abandi bantu bikorera utwabo? Abikorera utwabo twababwira yuko bogerageza nabo bakarondera imigambi y'iterambere nk'iri rya Betagazi. Iyo migambi y'iterambere nshatse kuvuga kurondera ikintu kitari kihari mu gihugu, kandi bofasha abene gihugu mu mibereho ya misi yose no mu buzima bwabo bwa misi yose. Hari akandi kajambo mwumva mwobwira abariko barumviriza? Bariko baratwumviriza, twashaka kubabwira ko tubashimiye cane, kandi yuko nabo nyene
bakeneye betagazi yuko yaje kubafasha muri ico gisata cyo guteka. Hama uzokenera icyo abaza, uzokenera gaze, uzokenera icyo ari cyo cyose cerekeye ca betagazi, yuko yozotwegera kandi tuzomufasha ata kibazo na kimwe. Muri betagaze twaje gufashanya kugira tuzane iryo terambere. Urumva rero twashaka kubabwira yuko barisanze ni muhira, icyo ari cyo cyose bakeneye tuzokibafasha. Murakoze. Murakoze cyane.